Mwarabu ni sawa? Sawa? Umeze neza? Nimuri. Bitewe n'amahoro. N'amahoro. Ariko nubwo ari amahoro. N'amahoro avanganye n'ibibazo. Ingorane ari ingorane nyabaki. Mwarabu urazi byana ndakwemera cyane. Ndakwemera cyane bijya ariko ndashaka kumfasha. Chegiki ikintu ndashaka kumfasha. Ona umukobwa aho ngahaye. Bijya nyine wa mutwaje kurondera. Ayuni. Ndabizi. Ndashaka cyo byo narumvise ko yakuriye ahantu ko ari yakuriye ngo nyuma y'igisagara. Ndashaka rero ndazi ushobora kubaza. Mbega ubaza. Ndazi neza. Sawa. Ndashaka kunjana. Mwarabu ndagusavye. Utabe wikuye iyo mantora isubiza wikuye dutabe n'itabe. Bisubiza wikuye. Umve ndabigusavye. Wewe umuzonga uramuzuye. Ujye muzonga ndamutse ufite umutima mubi. Ibyo satwe ndabizi. Umviriza hamwe yombura n'isaha imwe tudogisa iminota 30 gusa. Agashiko kubagariza. Naci ngemereye mwarabu. Unyizeye. Hamwe akazi ko ngakora mukagaheze. Kubera impamvu. Jenda kwemera kwa akazi keza. Akazi keza kandi katanakaye. Nuko bishobowe Jenda kubwije ukuri. Je no gwakazi keza. Kabujyo aho usanga aho uriho amafaranga. Fwaje yawe uri ngahaye. Icyo shikira kikwemereye. I service ndi kuyigusaba ndakwinze icyo shika cyose. Je no kwisima. Ndagusabye gusa unyemerere. Ujyane kunyereka iwabo w'undi mukobwa. Wumviriza ndakubwira. Uno musi n'igishoboka. Uracumva? Yego. Uno musi n'igishoboka kuko muze ari ngaha yiri ngaha. Uracumva? Ejo azogenda ku kazi. Nazo kwirwa ngaha. Yego. Uzuze mu saa 3. Uracumva? Saa 3 z'igitondo. Mu saa 3 agucomoka. Saa 3 z'igitondo. Ariko untabare nibibanga sinzi ndabyumva hantu. Njye nje ndabigusaba ntabwo nije no kubwira ati bigira ibanga nije no kubwira ati bigira ibanga. Sawa ko saa 3 ndagushikana. Ndakwemera cyane mara. Sawa. Kandi ewa tuvuyeyo. Nzokugurira ifana bwe mikwiye. Nangora. Ndayikwemereye. Uwa nangora. Sawa. Okay. Ibintu bisa aribyo bari mu muntu. Nunezerewe ubumwe bwa buzima bwa ruguru bwo kwirirwa ndarima nk'igihe wacu cyangwa ibiko ndarujya n'izindi nanone ashobora no kuri kwe bidashimishije ni mama mwiza nk'uyu afata neza njya neza ndara neza kwa bibi nirirwa kurima kuvoma ari byiza cyane nawe ntuteba kwera urazi ko nari mu bintu byiza Ayuni wanje ameze gute arakomeye aribyura iminsi myinshi urabona ko sindanamuherutse kuva agenda sidasubira kumukubita ijisho. Ayuni wawe araho kabisa araho vraiment nkunda marembe aramahoro kabisa aho amatagata ubu mubona Ibujumbu asa n'izuba Ibujumbu ubona ikizuba zuba neza cyane. hajya ko yirirwa mu nzu ntirirwa ndamuyererana nkakumena nirirwa ndamuyererana uyu ubu ageze kubasa neza ikizuba zuba n'ukuntu yari asanzwe atagasa ipapayi ku giti mbega nyine hari icyo nakubajije nyina wiwe we wamerewe gute? Nyina wiwe ameze gute? Nyina wandi araho arakomeye mbe umenyera baramenyanaho aragushika ubundi baramenyana mwarabashabuza nyina wandi ariko abaza nyina wa Ayuni none kwitangara none wowe twavuganye kuje kunyereka nyina wandi umusore mama wiwe oya mwarabu ndagusabye mbwira n'ukuri umusore mama wiwe umbiriza mwana ndakubariye
kuba washitse hano muri ino nzu urakwiye kumenya ukuri urabyumva jewe ndi nyina wa Ayuni kuko ujya Ayuni namubyaje nyina bariko baramwiruka ko bagira bamwice uriko uracyumva ndamubyaza nyina ndamusigarana ruyoya nyina aromoka usigarana Ayuni mu ntoki zanje nyina agiye sinasuye kumukubita ijisho uko ariko bimeze niko byagenze yego kandi umuntu yareka aramuhigisha ngo amwice gushika ubu ntawe nzi jewe renza nomokana Ayuni njya kunyegeza ndashiraho nk'uruyoya ndamugongwana ndapfa nabi gushika Ayuni arakura none icyo nta kintangati none yuba bashaka kumwicira umuvyeyi bashaka no kimenyaga mwana nacoze mugaye icyo namenye cyo nuko nzi ko uwo muntu yareka aramuhiga ngo amwice yari yamaze kwica se wiwe nase nawe afise nase nagira namba yari yamaze kwica se atarondera na nyina ngo amwice nyina ataroboka afise indikuze asanga mu murima hano ariko ndakora indi mufatiraho ndamubyaza isigarana urwo ruyoya nyina aromoka gushika kuri iyi tariki uriko uracyumva ujya mwana ntazi nyina yamubyaye uwo ari we nje ndakikubarire ukikuri ibanga rero aho riri yizwe na Mwarabu none Mwarabu we iminsi yose twatugeranye ibyo nabyo ko tibwige bibwi ibyo banga wari urifise igihe kingana kose ibanga namubwiye ntiyagire umuntu n'umwe azobibwira kugira ngo Ayuni ntazopfa amenye ibyabaye ujya rero kujya nkabwira umwana ngo se baramwishe ngo nyoko nawe baramwishe ko nyina ntamubona muvyeyi utaravuga byinshi uyu muhungu urabona ko je siyo kuzanira abantu bari ngaha ndakuzanira abantu intungane uyu muhungu yitwa Hishamu ndiho ku bwayo Hishamu urumva niyo mazina ye kwa se ni umuhungu w'ikinege umwe kujya kwa Ayuni uyu muhungu ni umwe mu bagwiza tunga nakiri musore mugabo uyu afise amaduka afise ibitandukanye yakunze Ayuni acambwira ko akeneye kubona ibona Ayuni none urabona yuko nawe Imana irakuvugishije naranabikubwira mwari mwambwiye ko sinze ncire hasi nahano kubera nyine ubivuze nyine umva njye ndabyita ko ari accident rero yambwiye ati akeneye kubona aho Ayuni yakuriye umuryango wiwe umuryango we wa Ayuni imbere n'inyuma ni umukecuru nuko mbiriza rero mwana nakubwiye ibya Ayuni ubu rero aho Ayuni ari aho akorera akora nk'umukozi wo mu nzu mugabo wakorera nagiye kumenya ko ari we nyina vuba nawe kuko nabyo wari uzi nabyo narizi nabimenye ko ari we nyina mubyara vuba nawe nabikubariye ubimenye ko hajya akorera kandi ntubicire hasi na wewe kuko Ayuni abimenya yibwiye n'undi muntu ntabyo azopfa yemeye atari jewe jenyine ndabimwibwiriye ngo ndabimwumvishe birumvikana kuri wewe rero ukaba ushaka Ayuni na Mwarabu ariko ntuzuhengere wamushikanye mu nzu ujye utangura kumutuka ngo wakagomba abona gukwiye mu ishyamba ndakuzana mu kizungu utangura kunukira umwana izo ngeso nazo mfise ni ukuri na Mwarabu ni ukuvuga nayo ndashika ngaha aya ni uko narinzanye ijambo ryiza ni ukuvuga wowe namubwiye tigera unyereke jewe ugeranje nzi ngaha aya niho wabo niho yakuriye ni nayo makuru umenye ndayamenye ubuye ntayo narinda nazi ibyo ni sawa ariko byabaye byose imipango y'Imana nta kibazo Imana iguha umugisha ukuja imbere mbeho aragukunda muragira arankunda urasane muziranye mwarakundanye n'abaravuga rega sari kumuzana ngaha ntabona umuco nawe uzovuga babikwege wewe nyatari nije na wowe utora abantu bakize batunze ukazana mu cyaro umwa bayakurure ni jewe yabura ubutani baje burya abana bo mu buryo baragoye kubaka nabo abana bo mu buryo baragoye kubaka nabo nukuri burya aba bana baba bifitiye imico nk'iya ruguru nibo usanga bubaka urugo ndabikwemereye byese ndakwaniye n'ukuri
Imana iguha umugisha yenda urutamba ntarike hanyuma nzogusaba ko hanyuma uzogaruka uze twicarane nawe unyidondore ndakumenye sibyo none ndakumenye menye iyo ntugise umwana wanjye bizoca mu nzira zizwi ndamumenye maze ndamumenye na papa wiwe niba bisa papa wiwe niba bisa mama wiwe nabo nyine ndabamenye mumenyane papa naje kujya mama ntawe ukuntu bigenda nawe ngira mubyeyi mama ntawe kise ufise papa gusa yego kise papa sawa nta kibazo nzoronka umwanya wo kumumenya nabazuza muzobona nta kibazo kubukwe ho nawe ugateza ko ari hasi tukamenyana nkamenya ntugise umwana hanyuma bizogenda neza kuko na yuni nzobona naramaze kumubwira uwakorera akari umubyeyi wiwe bazomenyana hama uzomutora iwabo ahavuka nyina wiwe n'uzoca umutora uzogaruka kumutora muri iri shyamba iwanjye oya nta kibazo ntugire ikibazo nibyagenda neza mwishamba murashobora kuyivamo umuntu mukajya kuba mu gisagara nta kibazo ibi byose ni imana nibyo bikora tugende rega buriya twe twatuga tugende dushaka n'abasigira agafana mukakira ko kari kose ukuri ndashima akavuye ku mukunzi we nikaba gato nashane cyane ukuri mama urakoze imana iguhumugisha isubiza aho ukuye murakoze rwose murakoze mwarabu byoka muzana byiza uko na cyane wenda mwizeye ibiri inyuma birahinda wowe asha wowe mereye ibyo kabisa imana kumpeza ngire mwana nanjye ndabakomeza kugura akazi nk'uko amacoke Ayo ushatse kumbwira ko mujye munakorera ko ari wenyine wiyiwe ntuno wabyumvise ariko ari abantu babiri niwe nyina mubyara umunani bose redi Davidani niwe nyina waje ukuri none wenda urashobora gufata ibanga ukarigira ariko mugabo rawo umuntu mubi none we twokwishisha umuntu burya wewe umugabo atagira ibanga se umugabo ubwo harandi babanga ariko tumubwira ati nkamenya n'ikuntu turamwitwara uje nowe erega basibaza iryo banga ndarimenye cyane ntaje ni iminsi 3 batari ine cyane byumvikana we iki ukibwenge cyane munatangaye uvuga jewe bo bwana bwarafise umuntu wanyibimenya n'ibimenya je ngaratangaye uvuga ati ibi ni bitangaza by'Imana arashu none hato bimenyera kurya ari wenyine izogenda gute nani ni tuko bizogenda azobari surprise dasanzwe kuri yanyuni naje umuma numva igikaraza kiko kiranje ndabibwire muri kimyumvire icyo kimwe n'icyo namubatije none uwo muntu yabamwe iki se wiyo kibyo cyo kintu kiranzuguruka mu n'ubusinda gitahura muri zo amakosa baba barakoze muri zo muhungu kuri inosi hari abantu bambaye umubiri nka twibwa mugafise imitima y'inyamaswa y'ubunyamaswa urumva abicanyi bamaho abagesera bamaho yuko n'umumenja we nubwo rero we tufata ngubure uwo mukwereka wewe nukuntu kundayuni akwereka ati niwe yishe nuzese wayo umugira ngo ngana umwanyishije databuka none yonyeshe databuka wadazi twocana waka mutamba mahasi uko ndazogwa mu mpimba numva mu mpimba none akaje we nuko bimeze n'ubusindane bitahura ariko nuko bimeze nawe urigiri banga akazi kawe wumvise umukozi ukuntu yavuze ubwo banga umugabo riragoye wa muntu ibyo banga riragoye none mwara bahujya nawe ndanakwemeye ugira n'umugabo kugira ngo umyike ikintu kigumana ukakigumana kikakuguma mu nyandiko ukanjana ugiye kumunyereka ko mufise banga nk'ibyo twebwe twabonye byinshi wewe ubwo je n'umuntu kugiye nake mu bintu byinshi ndazi cyari umwana w'umuntu ndazi cyari akamaro k'ibanga urumva utagira ibanga wica byinshi ubwo utagira ibanga urumva yica byinshi ndetse yo ndakwimenya hakiri kare ntabwo afasa nkuza amakosa none ubwo rero babibura bimenye ariko nawe ugira ibanga akazi kawe ni bakira hasi oya ibyo nari bizi n'uzuma niba nababaze kubona umukecuru yamurize hari akantu nagenga hari ibintu numvise mw'iyi minsi iheze
byanteye amakenga. Ugira iki? Numvise ngo watakaje umwana, waramwibarutse umusiga hiyo, umusigarana umukecuru. Nari mfise ikibazo narishaka gutahura neza ingene vyoba vyarakugendekeye. Iyo ngiye kubivuga numva umengo umutima wanje muri hamwe. Nyine bimbabaza, byarambabaje, biracyambabaza n'ubu. Sinzi n'ukuntu bikubwira. Ariko nibyo igihe nari mfise inda y'amezi 9 ngiye kwibaruka umwana, haza abantu kwica umugabo wanje mu maso yanje. Baramwica, mbona narinyegeje ahantu ndiruka njya mu shamba ntazi, banyiruka inyuma kandi mfise imbanyi nini cyane. Ngeze rero muri iryo shamba numva nyine igise kiraje shaka kubaho. Abo bantu babubaze? Ego uyo muntu je ndamuzi kandi amuzi neza cyane, kuko uyo muntu yarafise umugore n'afise imbanyi. Umugabo wanje rero niwe akurikirana uwo mugore wiwe, amuvura, amubwira byose. Ariko rero agira amahirwe mabi, uriya mudamu arapfa yibarutse, asiga umwana we arapfa. Rero uyo mupapa nawe ahita agira ishavu, urumva aza kwihora rero yica umugabo wanje. Nanje ubwanje yaragiye kunyica, ariko gusa niko nahunze. Uyo muntu afite umutima mubi udasanzwe ahubwo nigikone. Umuntu umunsi we wageze arapfa. Ivyo ntiyashaka kubimenya, sinzi nimba ari urukundo rw'umugore wiwe, nimba ari umutima mubi nyene yarafite, sinzi. Rero tugeze mu ishamba nawe rero nahise ndonga igise c'umwana wanje ndamubyara. Ariko rero ngize amahirwe nahuye n'umukecuru ngaho mu ishamba, afise inkwi mu mutwe, niwe aza kumfasha. Aje kumfasha rero ndamubwira ati irukana n'umwana kugira ngo ntibamwice, mujane jewe ndihangana nitomenye ukuntu nza kugira. Amufata umwana rero, kuva uyo munsi yajanye umwana mpaka ubu turiko turavugana. Uba waramurondeye ukabaza niyo yoba yararose? Nubona ukuntu nifite igipopi canje mu maboko, sinigeze ndonka n'undi mwana kuva mvyabirira mwana umwe. Imana yarabwizaga niyo umwana umwe w'ikinege gusa, ahandi nahise nigura ibipopi nivyo nirigana mu nzu. Nega mabuja uyo mukecuru, uraza abakecuru benshi baruguru ko baroga, waramwizeye rwose gushika yaho wamuha umwana wawe? Kuko jewe nari namaze kwihebura. Ari umuvyeyi ashobora gutanga umwana akiva mu nda kweli? Uruyoya rw'amasaha atari n'umunsi, amasaha. Nari namaze kwihebura. Aba bandi bari nyuma yanje mpita mvuga gusa aho kugira ngo umwana apfe mubona, ukuntu umukecuru bamujyana kugira ngo umwana tubone ko yubaho. Urumva jena namaze kwihebura, n'ubundi nicariye hariya ku giti ndindiye konka. Ariko nimba barambuze, nimba byagenze gute, mbona nyene burije bataraza, ndasohoka mu ishamba ndaza. Ariko rero ikibazo cyari gihari, na telefone nari mfise uriya mukecuru, na adresse nta na kimwe, nukurira gusa no gusenga. Ndagerageza kubishikana ku nzego, barafasha kurondera, ariko umuntu adafise adresse, adafise telefone biragoye. Nuko byagenze. Imana ibigufashemo kweli. Ariko mfite icyizere ko nzomuronka. Imana ibyo bigufasha, nakinanira Imana. Kandi n'ukuntu niyumva ubu kwa kubabara k'umutima, numva ko umengo Imana igiye kunyoroheza, iraheze. Numva ko umengo ari umunezero ugiye kuza, ari igihe Imana izomfasha nkabona umwana wanje nkamuhobera mu maboko yanjye. Ibyo ndabyizeye cyane. Imana ibigufasha. Amen. Wasanga ari mu nzira ariko nawe Imana igufasha, uzabona mama wawe
nk'uko ubyizeye nk'uko uriko urasenga sibyo mubaze ikintu kimwe nanjye umubonye mama wawe ukamenya niwe n'uyu yambyaye mama wanje wambyaye n'uyu ndamubonye ubigenza gute uyu munsi sinzi yuko norara uyu munsi sinzi yuko nonaryama we indigenda mubona sindanamuzi nganorara ndamuraba umunsi wose ahubwo muryamana icyumba kimwe oya sino kuryama nabwo sinashaka kuryama kugira ngo mbe ndamubona imyaka ni myinshi ndamubona myinshi cyane mwana genda ukora ibyawe rero twaganire byinshi ariko icyo ndakwiteze gusa menya yuko ari umunsi uzobona mama wawe kandi ndabizi neza ko uzoryoherwa cyane nanjye ari umunsi Imana izompuza n'umukobwa wanjye Imana ibikore kuko twese dufite ikibazo kimwe reka nje kuraba twaduharaye muraba hanyuma nashaka ejo nkuha amafaranga ujye kugura impuzu izo mpuzu wambaye zose nazo nkeneye ngenda kuri impuzu nziza nzacagura sinubona basi nta kibazo cyo tuzojana genda namenyereye kimwe oya ubu usigaye uri mu muci ugomba guhinduka ugahindura n'impuzu uzojana je nkugura impuzu nziza imyitanziro myiza nawe ubereye sibyo urabukora sawa